nitwa Prophet Kenny Rogers ninahazwe nkabandi umurongozi wa ministeri yitwa Numa Fellowship Burundi. Kuri no munsi rero wa witariki ya 29 Nyandagaro, Numa Fellowship Burundi iranejerejwe no kumenyesha icese ko izoba kandi itumira n'abandi barundi bose kuba mu makesha yo kujabuka igikorane kizoba kirangiza umwaka, kizoba itariki ya 31 kwezi kwa 12, kikaba kizobera mu gihugu ca Uganda, mu gisagara ca Kampala, nijoro ryitiriwe ijoro ryo kuganza. Ico gikorane rero kirangiza umwaka kizokoreshwa n'umukozi w'Imana Prophet Brian Kagezi. Hama hakaba hari icivugo muri iryo joro kivuga kiti ijoro ryo gusengera igihugu kandi ijoro ryo gusengera imiryango. Muri iryo joro rero turiteze ibidasanzwe, turiteze yuko umukozi w'Imana Prophet Brian Kagezi azorongora amasinzi y'abantu bazovuye mu mahanga atandukanye kurangiza umwaka mu ijambo, mu vugishwa no mu masengesho. Intumbero ya mbere azoba ari gusengera igihugu. Turizera neza yuko amahoro n'iterambere ntibiva mu biganiro gusa abantu bogira, ariko biva mu gusenga. Iryo joro rero tuzosengera ibihugu byacu kuko twizera yuko iterambere rirama n'amahoro biva mu gusenga. Ikindi cya kabiri nuko tuzosengera imiryango. Imiryango sanzwe tuzi ko ari yo nkingi y'iterambere mu kibano cyose. Iryo joro rero tuzosengera imiryango yacu, tuzosengera urubyaro rwacu, tuzosengera n'urunganwe rwacu kugira ngo rushishikare gukomera kandi rushinzwe mu bugombe no mu mugambi w'Imana. Kuvyerekeye Prophet Brian Kagezi, si umuntu mushasha muri kino gihugu, aramaze kuza inshuro shika kuri 4. Ijya mbere yaraje mu mwaka wa 2020, aragaruka mu 2021, aragaruka mu 2023, ndetse no mu mwaka uheze mu 2024 yari ino. Ninde? Niwe mu rongozi Imana yahaye iyerekwa ya Numa World Ministries International. Hama kuri uwo munsi rero wa 31 Kigarama azosengera abantu, azovugishwa mu buzima bw'abantu, azosengera abagwayi, azomenagura ingogo zibuza abantu gutera imbere. Kuva kera Imana yarahagurukije abakozi b'Imana, yarahagurutsa abavugishwa kugira ngo bazane ijambo rihindura ibihe mu buzima bw'abantu, mu buzima bw'ibihugu no mu buzima bw'imiryango. Na Prophet Brian rero asanzwe akorera muri ubwo buntu. Inshuro yaje hano mu kindi gihugu cy'u Burundi, hari imiryango myinshi yahindutse, hari abantu benshi bakozwe ko, yaba mu gukira indwara, yaba mu kwakira agakiza, mu kumenya Yesu, yaba mu gutera imbere mu byo bakora bakugururirwa. Kandi turiteze neza yuko n'iryo joro nta nkeka ibimeze nk'ibyo n'ibisumba ivyo bizokoreka. Ikindi naco abavugishwa Imana irabarungika nk'ijwi rivugana n'amahanga. Kenshi mu bintu abavugishwa bakoreshwamwo ni gutanga intumbero. Nuko rero abavugishwa barakoreshejwe kenshi mu gutanga intumbero z'ibihugu. Twarabonye atanga amajambo y'ubuvugishwa kuri kino gihugu, ko ndavuga Prophet Brian Kagezi, aho mu matora ya 2020 yatanze ijambo ridasanzwe n'isengesho ryatumye tugira amatora meza, nkuko yari yabivuze, ataguhungabana kwabayemo. Ikindi naco yaravuze kuvyerekeye umwuzure Tanganyika kuduga, byabaye yari yarabivuze, ariko kandi
arasengera ubuzima bw'abanyagisagara kugira ngo bushobore gukinjishwa, kandi twarabibonye naho hari ibyanonekaye si ubuzima bw'abantu benshi bwononekaye. Nta nkeka rero ko n'iryo joro twebwe nk'umugwi uzoba uvuye mu Burundi uri muri kino gikorane turiteze kwakira ijambo ku bwa kino gihugu cyacu rizotumbereza kino gihugu cyacu, tukamenya umugambi w'Imana, Imana izo bifise. Umuntu yo kwibwira ati none kubera iki mu Buganda ari ico gikorane kizobera hiyo, kuko niho umukozi w'Imana asanzwe akorera ibikorwa by'Imana, kandi yaratanze ubutumire ku barundi bose, kubizera, kubatizera, kubanyotewe Imana, kubifuza kugendererwa n'Imana, kugira ngo baze babane nawe muri iryo joro. Umugwi rero w'abantu bazoba bavuye mu gihugu cy'u Burundi, turafise uko bizoba bitunganije. Turiteze kugenda nk'umugwi umwe. Hari abazogenda baciye mu kirere bakoresheje indege, hari n'abazogenda baciye bakoresheje ibarabara, ariko byose bikabazoba mu buryo butunganije neza, ku buryo bizokorohera umuntu agomba kuba muri kino gikorane kumenya ibyo akeneye. Ndiko ndavuga ibyo akeneye, kuba muri kino gikorane ubwabyo ni ku buntu. Turizera neza yuko twabironkeye ubuntu kandi tubitangira ubuntu, ariko ndiko ndavuga nk'ibyerekeye itike birashikeyo, nuko azoba bayeho muri iyo misi, azoba ari hariya. Ibyo tuzogenda turabibamenyesha, ariko turemeye gutanga numero z'abantu mushobora kwegera: 65 28 62 ubusa 2. Ndasubiramo: 65 28 62 ubusa 2. Hari akaryo kadasanzwe kugira ibihe bikomeye mu masengesho, aho tuzojana n'umukozi w'Imana ku musozi w'amasengesho, kuko bazoba ari abantu bari muri programme twita International Visitors Program, aho abitwararika mu buryo budasanzwe arasengana nabo ku musozi w'amasengesho. Hakaba n'umwanya wo kuvugana n'umukozi w'Imana ku babyifuza, umwe ukaronka intumbero cyangwa se ukamenya icyo Imana igomba gukora mu buzima bwawe mu mwaka uza. Ibyo rero nabyo ni ibyo kuzirikana. Mu nkundire rero ndangize mpamagarira abarundi bose bariko barumva ano makuru, ndababwira nti murahawe ikaze. Abizera, abatizera, abanyotewe Imana, umuntu wese yumva ururimi mvuga, urahawe ikaze muri kino gikorane kidasanzwe cyitiriwe ijoro ryo kuganza.